Mwaka utashe itariki 28 z'ukwa gatanu harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku ryo mu Butinyanka. Ubutinyanka ni kiringo umwigeme wese acamwo kuva atanguye imyaka y'ubuyabaga. Ico kiringo kirashobora kumara imisi iri hagati y'itatu n'indwi bivanye n'umuntu. Ico gihe kivugwa ko vyinshi ugasanga hari n'ibifatiye ku miziro n'ibintazi. Ariko uno musi ubutinyanka buracabonwa nko guhumana mu Burundi. Nivyo tugira turabire hamwe mu nkuru nyamukuru no musi. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko meze neza mwese. Hari ibintu bitatu twomenya ku kuntu abigeme mu Burundi babaho ubutinyanka. Yaga mu bihumbi 2021 yavuga ko igihe c'ubutinyanka ku bigeme n'abafasoni benshi kibatwara uburyo butari buke. Cotex ibihumbi 2000, umuti w'ububabare ibuprofene igihumbi, isabuni yo koga no kumesa uduhuzu two musi igihumbi, kugira ntibamote nabi hari abakoresha utumota neza bita deodorant ibihumbi 3, ngo uduhuzu two musi duhera n'ingoga kubera ubutinyanka harakenerwa dushasha kenshi ibihumbi 2500 imwe. Umusi wa mbere w'ubutinyanka urababaza cane kuri bamwe, hari abahitamo kudafungura bakagura nk'agafanta, ibisuguti canke ibitumbura ibihumbi 2500 yose hamwe acaba ibihumbi 12 ku kwezi. Muri kino gihe ayo mafaranga ashobora no kuba yaraduze kubera iduga ry'ibiciro vy'ibidandazwa muri rusangi. Ayo mafaranga rero ngo si bose bashobora kuyaronka. Nko mu 2016 ikigo Sakode cavuga ko ibice 75 kwijana vy'abigeme n'abakenyezi batashobora kwigurira za cotex zikoreshwa mu gihe bari mu butinyanka. Benshi rero ngo bahitamo kwambara udutambara kugira birinde kuvirirana, navyo bigashobora kubatera ingwara kubera isuku rike ry'utwo dutambara. Ikindi twovuga nuko henshi ubutinyanka burangwa n'imiziro. Kuva na kera kuborozi b'inka, umwigeme ari mu butinyanka carazira kikaziririzwa ko akora ku gikoresho kijana n'amata na kimwe. Yababujijwe gukuya, guhaza, mbere no kunywa amata ntiyababirekuriwe. Mbeho agasi hoba haranavuye iryo zina ubutinyanka, ubizi neza atubwire mu makomantere. Ikindi ngo umwigeme ari mu butinyanka kirazira ko ajabu ku ruzi, ngo yosanga aciye aguma ava amaraso atemba nk'uruzi nyene. Ngo izo nzuzi zoca zama imyungu mu nyuma ikabora, no mu yindi mirima baraziririza ko ajayo kuko ngo mu mirima ibitegwa ntivyera. Ya nyuma ngo uri mu butinyanka kirazira ko aca inyuma y'umuntu w'umugabo kuko ngo yoca acika umugongo. Ica gatatu kandi kibabaje, ivy'ubutinyanka biracabonwa nko guhumana mu Burundi, bivugwa n'umwanditsi wa Yaga. Ivyo rero ngo bituma ubutinyanka kitaba ikintu kivugirwa hejuru, ngo biratuma kandi haca havugwa amakuru atariyo kubijanye nabwo. Ugwaruka rugaca rubura amakuru nyayo y'ingene gwifata mu gihe c'ubutinyanka, benshi mbere bakanahendwa. Hari aho binabaviramo gutwara inda kubera ko bahenzwe ko gukora amabanga mpuzabitsina bigabanya ububabare hanyuma. Ni gute none abakenyezi bo mu Burundi bobaho neza ubutinyanka bwabo? Kubwa Yaga ngo guca ikora umwigeme ari mu butinyanka kuri cotex ni guhohotera agateka kiwe. Ngo iryo kora ryohava cotex ikaja ku rutonde rw'ibirihwa na leta. Wa mwanditsi agasaba kandi ko ivyo kuvugira ubutinyanka mu ntamatama vyohava kugira ngo abigeme baronke ubumenyi bukwiye kuri bwo maze birinde ingaruka mbi ziva ku kutamenya. Muri Sakode bagira bati, nimba udukingirizo dutangwa ku buntu mu gihe umuntu ashobora kwifata kwigumya, kubera iki cotex zigurishwa mu gihe umwigeme adashobora guhagarika kuja mu butinyanka? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere rwarashashe mu ibohero rikuru rya Gitega mu ntahe y'ICS ya sentare ntahinyuzwa, hari ku musi w'ejo 27 Rusama 2024. Alain Guillaume Bunyoni yaburanye ahakana ivyahindwi yagirizwa birimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ibiturire, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Ico caha kikaba cumvirijwe mu mwiherero. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Bunyoni yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, ariko we wagahakana ivyaha yagirizwa. Mu cankuza abantu babiri nibo bamaze kwicwa n'imbwa zisara muri ntwarante, mu gihe abanyagihugu nabo bamaze kwica imbwa 27.
Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru imbere, uru ruhigi rw'imbwa ziyerereza rwatanguye inyuma yaho habonekeye ko hari imbwa ziyerereza hageze ijoro ku rugero rwaho benezo batagishobora kuzicungera. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.